mu kuva muri 2015 nta fashanyo bigeze baduha so urumva bayitwimye bazi bati turabahishoboye birahetse ariko tubandanya ibara riragoye mugabo urabona ntacyo twabaye ntugire bararyohewe barababaye cyane gose shavuriranira nubu bagerageza uburyo bwose kugira uburundi ntibugire kuko nitubumvira twebwe uburundi n'igihugu nemera cyane gose jewe serema turaza gushika ko kibazo mu nyuma kungorane zigize mugabo hariho ibintu ubona abarundi twe turankagasuzugura bari barankagasuzugura aho nyene tubandanije no kwico kibazo wagira uvuge nizihe facteur duvuge nk'ubukene nibiturire cankwe injyane z'urudahera na instabilité politique ni gute rero ivyo bintu navyo bishobora kwafecta iterambere ry'igihugu ivyo birumvikana ko bishobora kwafecta igihugu nyene none abantu tutumvikana abantu turi mu njyane izo njyane kandi kugira ibintu ifo yuko tubanze tuzitegera tugamya ko turi mu ngorane ko turi mu njyane hama tugeza tukazihindura mu gutazitegera uri mu gasho ntumenye no kuri mu gasho wumva utamenya n'uwakagushizemwo biragoye nico gituma rero izo njyane ibiturire na instabilité politique kandi ico rero ico nico kigwanishwa les impérialistes bafise bo bararyoherwa kandi bagerageza uburyo bwose kugira ivyo ntibive muri Afrika kugira tuzogume tubahamagara nk'abahutu urabe mu bihugu byose byo muri Afrika sera même chose naratangaye numvise n'abasoda mu ntuze babarundi bari mu ntuze ngo bamaze igihe badahembwa bari muri Somalia kandi bahembwa na African Union ntibahemba mugabo bamaze igihe badahembwa cyawimvira kweli wumve Afrika we wumva Afrika tuzovamo gute kweli ubutari ngorane ivyo navyo nibindi tuzogaruka mu mukino cya Africanisme ego hama ndashaka kumenya kandi tuvuge yuko se nk'ukivuga nko mu gifaransa ntaco ndakivuga mu kirundi quelles sont les facteurs économiques qui ont de potentialité pour stimuler la croissance économique du Burundi donc ni zihe secteur économique umuntu yoshobora gutuma zihari zoshobora gutuma iterambere ry'u Burundi ryihuta cerveau d'abord n'ubwonko il faut travailler sur la mentalité des gens kugira abantu bashobore guhinduka mu gihe batarahinduka harakiwe kizohinduka nubwo uzokwinvestisa mu burimyi ukinvestisa mu ki abantu bataragira changement de mentalité impossible ubanza kwinvestisa mu mutwe donc umutwe niho ni cerveau nyene ni c'est le moteur donc ivyo bitagize urumva nta kimwe kitazo kugira ushike ku kintu twari bwigere ushikako utegereza gukora ikintu utari bwigere ukora rero abarundi ikintu no bahanura nuko bohinduka mugabo ntushobora guhinduka uva mu kazi usha wiruka kurondera intuzeye uza kurondera inzoga nibiki hari ibintu by'ibiteza kugira ushobore ibintu bishobora guhinduka aho nyene none tukiri ngaho tuvuga kuri pauvreté ni kubera iki uburundi iyo uri kuraraba mu maclassement mondial babo classa nk'igihugu cyanyuma gikenye kwisi cyankwe cyambere gikenye kwisi goma matsinda kwaza ubwambere ni bande bavuga ko gikenye iyo uri kuraraba mu bintuze mu mashifre atangwa na Forbes n'ibindi binyamakuru byinshi bivuga ku by'ubutunzi bitanga amantuze buri gihe berekana ko Burundi ari cyo gihugu kiri munsi y'umurongo utukura ego sinovuga yuko uburundi butunze mugabo uburundi tuko mu n'ibindi bihugu byo muri ça a été appauvri bwarakenyesheje kubera akahise hanyuma n'ibindi navyo nyene uburundi turafise beaucoup d'atouts iyo kora izo ntwaro mbi ivyo kora bisyo byasanywe n'abazungu nivyo n'ubutukigenderamwo bitwonona intuze economy nico gituma hakeneye changement urumva ibintu bituma bishobora gutuma igihugu cacu bavuga ko gikenye cyane nivyo bintu muguri kuraraba la vie abarundi rega bavuga ko bakenye cyane kandi ugiye kuraba muri ibi bihugu tubana ukaraba rapo ingene ibindi babayeho
abanyagihugu babayeho Cyavyo Burundi ntiwovuga ngo ni igihugu gikeniye gusumba ibindi bihugu dorarejo memere pri urazo abarundi bashira ko badatembera baba bicenga bakabona igitoro kirabuze bakagira intuze bagacavuga ngo ubuzima ngo biragoye gose ya mugabo mu bindi bihugu bararaguye muri Kenya ntibiriko bagumuka kubera iki none ugira nuko bamerewe nabi muri rogarde none mu Rwanda ntimwirwa murumviriza kuntuze ku binyamakuru bavuga bati tumaze imisi 3 tutarya inzara ku mateleviziyo benshi bavuga ati inzara iraturembeje hari umurundi urumva aja kuri televiziyo ngo birarira ngo maze imisi ngahe ntarya usanga babigira bakinumire rega umurundi biragoye kumenya iryagona ngoma ndakubaza igihe kimwe uravye la liberté d'expression iri Burundi no mu Rwanda ni hevye oroshe kuvuga bo aho sinojija ngo ni hehe bivanye nuko umwuga nkora n'ibinyemerera ariko gusa tugerageje kuraba sebye twemeranye samantire turetse n'ivyo za Forbes zivuga uravye dufate nk'impuzandengo y'umurundi consommation yiwe par jour ugereranije urabona vraiment ko Burundi ari igihugu gikenya none ugereranya na hehe no ugereranije par rapport y'ibindi bihugu urazi impamvu uno munsi kugira habe instabilité politique mu bintu vya mbere bavuga ko biyitera biravana na pauvreté y'igihugu none ushaka uzurabe mu Bugande par exemple Museveni ntatwaye igihugu imyaka irenga 30 hari umunsi numwe urumva ngo hari umuntu amugwanya muga mu Burundi umuntu atwara nkuru nziza yatwaye imanda zibiri bacatangura kumwiruka ko ngo ibiki nibiki none byabo bawibaza ngo biva kuki stabilité politique birya biva kuki les impérialistes imbwi haze Abarundi none ntibagize misi bagemye nyereko muri Kenya none muri Congo mu Buganda nta myerekano bagize legends muri Kenya ntabyo bagize yo batoreye umuti kibazo cabo gihera ningoga nubu president wa Kenya bamusaba ati twebwe ayo makuru uri kuravuga twe ntitwumva icyakora umviriza umviriza abwire abarundi mwese muri byose ariko aranyumviriza impanuro ndaguha ndahubwiye nti urashobora gutunga birashoboka byose birashoboka kiretse ubaye umunebwe kiretse ndaguha karoro Blaise urabe abantu batagiye mu mashure urabe ibintu bakora nico wigira muri natiri takwigishe ntuzopfaye uraba urya muntu ibintu akora uteza kwibaza ikibazo birya bintu akora ni umuntu atagiye no mwishure eske Jefferson nandina ntavyo nokora mugabe ico kibazo narico bibaza ndakuha karoro hariho umwana umwe twahuye ni umwana do Kenza yiga muri fondamentale yarafise akadobo kibiyoba ndamubonye mbakiriye kugira ndamubaza wamwa bite ugiye he nawe zacarambira ati ngiye gukaranga ututiyoba mpeze ndatudandaza umwana dokenza bo acha ncanabwira none intumbero yawe ni ya arambwira ivyo yifuza ati arambwira ati naramaze kugura ingurube zibiri umwana dokenza naramaze kugura ingurube zibiri mugaza arampfanye naciye ngura impene ubu mfise impene zitatu kandi mfise n'amafaranga ibihumbi 100 ndahubwiye nti hariho abantu bize banonoseye amashuri badafise umutwe nk'uwo cyane nico gituma ndababwira ni iri sifi kwiyumvira mukagira mukarabara natire mukaraba ugashobora kuraba ivyane ukavuga ati ibirya yagize naje nashobora kubugira urya nsumba ikiki ni revolte interne tutagize revolte interne ntaco tuzovamwo ukabona ko ubuzima urimwo utegereza kubuhindura nindabuhindura ni wewe nyene ntawe utazuza kubu ntugumukane leta ntugumukane so wawe ntugumane ivyo nivyo bita les excuses ntizizogukorana ntaco zizokumarira izo no kuzikura ntuvuga ngo wacu turakenye ntuvuga ngo wacu turagowe wiyumvira uko uzoguma mu bukene nyene uzoguma cyane gose ikindi kibazo no kubaza ni yihe fagiteri ni zihe zindi fagiteri zikontribua ubukene mu Burundi donc dufate uno munsi turazi ko byinshi mu bikontribua ubukene mu Burundi harimo faible productivité agricole donc umwimbo w'u Burundi udashemeye bivanye nuko ushobora gusanga baravuga yuko prix de 80% y'abarundi arabarimi mugu ugasanga ntibashobora kwimbura umwimbo utungizo 20% zisigaye bongere basagurire n'amasoko yo mu makungu ikindi naco ni manque d'accès à l'éducation uno munsi hariho abantu bamwe usanga batari accès ku mashure aho turavuga nk'ibimuga hari hantu ushobora gusanga ata amashure y'ibimuga hari
bivanye nuko aha mu Burundi ahantu hari amashuri y'abamugaye ari hake ikindi naco ni accès à la santé hariho abantu benshi uno munsi bapfa kubera babuze uburyo bwo kwivuza ivyo vyose ni bimwe mu bintu bikontribute ubukene mu Burundi eske ibindi vyo babiri iruhande y'ivyo bituma ubukene mu Burundi bwiyongera mu Barundi nibi Mbo ibintu bishobora gutuma ubukene bwiyongera mu Burundi nkuko nakivuze cyane urumva bimwe twamaze kubivuga harimo corruption kweri iyo corruption onoso kasheriye iriho i Burundi cyane na president yama yabivuze guko uri kuraraba je namanumviza dufate muri kombye gabasha sinibuka igihe muga Bunyoni yarakiri premier ministre yavuze yuko le minere le terres rares bamaze imyaka 5 bazicukura none ngo nta nikingorongo bakuyemo bo ubu naho sinzi nimba ari l'année passée imyaka ingahe umukuru w'igihugu sinzi yavuze ati ubutare bagize uyu mwaka naho nimba ari uyu mwaka yavuze yuko amakoperative y'ubutare atani kingorongoro cabone ico kintu carantangaje ahubwo nanje ivyo Fapase yaravuze ko mu Kirundo twatoye inzahabu zitagira uko zingana ariko haciye igihe agiye kugira suivi evaluation avuga yuko atano rukoroti gwinjigeze gwinjira mu bantu bose yahaye bimba ubutare za OBM rero iyo ni inkuru mbi ata murundi numwe yifuza kuyumva wewe dufise inzahabu dufise nkuko akunda kwivuga nyene son excellence le président de la république aravuga dufise umurima weze uburundi ntitwa dukwiye ivyo vy'ubukene ntibitwa bikwiye no kuvugwa mu Burundi kuko turafise umurima weze nico gituma je ico nosaba kweri ro guverinema turahejeje kubatora abo bashize mu bibanza kweri umuntu yabizigiye ntibazosubire kutudeseva nibakore neza ntibadudeseve kwere ntituzosubire kumva kabisa ngo ubutare ngo nta nifaranga ryinjiye iteye isoni iyo ni inkuru mbi iteye n'isoni kumva kwere ntituzosubire kuvyumva kwere sakude kuraje vuko biduca inkokora ico gihugu cyo bari caye kwere aho nyene tukibandanya ni gute rero abarundi n'abarundi kazi dushobora gukorera hamwe kugira ngo twameriyore niveau de vie yacu twongere tugabanye n'ubukene mu miryango urumva ivyo irifo yuko ega igikuru ni ya education financière nyene kuko abantu ntibategera icari cyo gukorera hamwe nico gituma education financière kuko ndagwe nk'akarorero par exemple dufate turimye ibigori ingeda kwa karorero muri Etats-Unis hariho narigeze kuca kuvuga hari ahantu udashobora kuba supplier ngo bakwemere kuko bafisa ama marché menshi dufate bebasha marché nka Siyoni par exemple Siyoni irya soko ya Siyoni usanga hari amasiyoni menshi dufate mu ntara zose mu ntara za kera zose ugasanga hari za Siyoni nyinshi nka kurya nyene none urumwe wuzifurunisa gute ushobora kuzifurunisa urumwe mugiye hamwe urumva yuko rinyo fe bukavuga ati rinyo fera force mushamuro nk'isoko mwese muga ngiyo ntuze iri dufate iri nko muri Europe ubashobora kwifurunisa urumwe none biragoye nico gituma abantu bakwiye kubitegera bakumva icari cyo kuja hamwe yuko mugiye hamwe mugira umwimbo mwinshi kandi murimiye hamwe n'ibintu dufate birya byona ibikoko biragabanuka no kugabanuka hama n'umwimbo ukaba mwinshi kandi hama n'ifaranga mushira mu mvuko rikaboneka tugiye rero ku bindi bibazo amakesio specifique rero makuru ni gute abarundi bashobora kwameriyora amagestion financière yabo personnellement kugira tugabanye pauvreté twongere twameriyore niveau de vie mbo urumva kugira ba meriore niveau de vie na pauvreté umurundi ku giti ciwe umwe wese ku giti ciwe urumva hari ivyumviro vya kera bikwiye kubavamwo des idées archaïques ushaka kuba umutunzi wiyumvira nk'umutunzi Amen. ushaka kuba umukene wiyumvira nk'umukene ni waba uriko wiyumvira amajambo yo ngomba kugira itandukanirizo ry'umukire n'umworo donc umukire we yiyumvira les solutions muga
pauvre nawe biyumvira cyane kuri probleme cyane niyo ngorane ihari hanyuma umutunzi wewe abafise akorera kuri objectif intumbero ntushobora gutera imbere udafise intumbero nta hamwe uri kuraja donc mubwira utera imbere uteza kuba ufise objectif umenya iyo uriko uraja kandi iyo objectif pour atteindre cet objectif tu dois travailler from the future nukuvuga ukora from uhere muri avenir nuhera muri présent uteza gukora muri avenir qu'est-ce que cela signifie nukuvuga par exemple ushaka kuronka umurima muniniya w'amavoka uwo murima nukuvuga iyo ni nka terre promise yawe niyo ntuze yawe niyo uvuga uti ubuzima bwanjye ndivuga ko nubafise ama hectare 15 y'amavoka ivyo ni donc iyo niyo terre promise yawe niyo mu Burundi bayita hakurya ruvyo niyo mbono yawe dufate majamo makeye donc iyo rero nukuvuga ni kintu wamaze kubona wipfuza nukuvuga ni kintu Imana yakweretse kushobora kukironka c'est-à-dire kushobora kuzogifata mu minwe yawe c'est-à-dire que cugifata nka gwawe umenye ko ari gwawe harya ugiye kuryama mu ijoro ugendere uwo murima w'amavoka wawe ni gwawe Imana yaramaze kukwereka nukuvuga habasika yuko ushobora kuwakira uwo murima wawe nukuvuga harya nkaryo ugiye kuryama ucugendera uwo murima w'amavoka yawe harimo abakozi bawe bamura ayo mavoka bayapakire mu magunira ubone bayapake baye expose bakuzanira ibihera utwara muri bank ivyo aho ni hamwe naho ugira utegereza gukorera from the future nugapana gukora from the present ukora nukuvuga from the end murambara kucoko nuze kucoko oya ni sawa donc from uva kuri resultat final niho ukorera niyo iyo niyo point finale point focale yawe hamare uwo muri mukawugendera ukagira byose nuko c'est-à-dire ico ni misi yose imbere kuja kuryama uteza kugendera uwo murima wawe mu kuvyuka rya uvyutse uteza ntushobora kuja ukazutagiye ntushobora kuvyuka kuva muri utagendeye uwo murima wawe naho bwiye uwo murima Imana yaramaze kukwereka c'est-à-dire ushobora kuwakira mu ntuze yawe nukuvuga ico kintu cocacita ikintu bita l'idée dominante dans ta vie nukuvuga niyo mbono yawe iyo mbono yawe niyo uvuga uti byanka byakunda hariya hakurya y'ivyironda nteza gushika hakurya y'ivyironda uko bigenda gute objectif yawe nteza kuyishikako ukarahira abantu urazi kintu ngwako nagurutoke gutya uvuga uti byanka byakunda hariya ntegeza gushika hari byanka muramabare byanka byakunda hariya ntegeza gushikayo c'est-à-dire que nubwo bufise amahera nubwo uhomba amahera yose agahomba nukuvuga iyo c'est-à-dire niyo mindset yawe iyo hakurya ya ruvyironza wa iyo terre promise yawe wararahiye urarengwa uti mpaka ntegeza kuzoyigeramo iyo rere kikuguma mu mutwe nubwo uhomba byose ugahera nicyo tangudukarizo ry'umworo n'umutunzi umworo acavuga iti juru riraguye ahomvye byose bikagenda mugabo umutunzi we aba yari yantumbere yiwe ati nteze gushika hakurya y'uruvyironza hariya rero nubwo homa inshuro zingaho umutunzi ateza kuzoshikayo nubwo never give up hari abantu benshi bahomvye aba batunzi bose utahomvye ninde umuntu atahomvye n'umukene kuko nta kimwe yigeze agerageza no kugerageza niyo ngorane rero donc abantu batoye kugira bashobore kugira no kugira iyo ça c'est point 1 ikigira kabiri irifo yuko bemera gukora cyane ndaguhakara nka twebwe hariya abakene bakora barashobora kuryama nk'amasaha menshi nk'amasaha 12 umutunzi usanga aryama nk'amasaha 4 gusa bararima ntubone ivyo bintu bigendera mu kirere byose ils ont travaillé beaucoup barakote cyane gose ntivyaje ngo abakene kindi bavuga ngo amachance uri kuvuga amashase uburiko wiyimbira ikinogo wowe nyene uriko wiyimbira icobo nta byose byaje babanje gukora nta nakimwe kiza gusa uteza gukora cyane donc ivyo ndiko nabwira itandukiro ry'abakene n'abantu uzeye rero ico nashaka kuvuga rero muri ivyo rero nuko abantu bashobora guhinduka bagakora cyane bakiyumvira ntiwitara ubukene witara ubutunzi nico gituma umukuru w'igihugu murumva bavuga ngo uburundi ni Eden ntushobora kuvuga ngo ndumukene ngo ndagowe ndigiye ubwo bukene bwo buzo gushira ko nyene utera kwitera amashugwe
nivyo mu majambo make nivyo niho no shobora aho kugaruka nyene turiko turavuga ku cerekeye education financiere ni gute rero ama école n'ama université yo mu Burundi ashobora kwintegra icigwa ca education financiere mu ma programme yayo kugira ngo bategure abajene kugera les finances de manière efficace ahubwo cyo novuga rero sindiko ndavuga abo zoshire mu programme yabo kuko ntavyo bazi nabanye ntavyo bize nta ibintu bize n'ibintu byo gukorera baba bavyigisha iyo baba babize muga ntavyo bazi ico twipfuza nk'abantu twoshaka boza kuvyigisha dufate par exemple umukuru w'igihugu murabona arafise imirima myinshi urya aravuga urashobora kuvuga kavyumva donc learning by doing donc wewe yigisha ivyo abona vyarishije dushobora kwigisha ivyo uta pratique dushobora kwigisha amahera utafise amahera dushobora kwigisha kuri mutarima atamurima na moto ya office c'est-à-dire no kuri université nubwo bobishiramwo ntavyo bogira ikintu gikenewe rero ahubwo ico mbona no kugwiza ibitabo vyinshi muri université abantu bakidokimana bakagira hanyuma n'ikindi naco abantu bareshije bakaba aribo baza bavyigisha bahagira amaseminere menshi bakaza bakavyigisha abandi aho niho rero ibintu abantu bashobora kumenya niho hanyuma n'ikintu naco nkuko nakivuze ubwa mbere ukiga par ukigishwa na nature ukabona ngene abandi umuntu yateye imbere ukabona urya yateye imbere urya ko yateye imbere just no shobora gutera imbere none ubuhinga yagize ubwenga afise nafise nubwa donc ni bya reforte interne ndababwiye utagize reforte interne iyo reforte interne nizotuma uhinduka nizotuma milestone my paradigme yawe uhinduka udahindutse tacu uzovamwo uteza guhinduka wonyene tugiye rero kubisa n'amasolution ni zihe solution rero ziri concrete sivyo twoshobora gukora kugira ngo turomonte la situation économique et sociale y'abarundi canko y'u Burundi mbo solution ziri concrete rero twoshobora kugira mise en application kugira ngo turomonte la situation économique y'u Burundi mbo eka nabundi kiguma kiza kuri cyakindi kuri education kuko urabona mu Burundi hariho ibintu nk'abarya ahubwo ilfo ku bantu ku bajene ilfo yuko twedika abajene cyane gose bahagira ama formation menshi cyane bakabigisha bakabedika kuko barya batama bobo usanga baramaze kugira ya paradigme n'ubiguma paradigme henge nsubira nsigura icarico paradigme c'est-à-dire ko nibirya bintu wize mwishure bari kwigisha bimwe yari amakosa bimwe byari ibintu byafo bitari byo nibirya bintu abavyeyi bakubwira par exemple bakubwira ngo uburya bwoko ngo ni bubi nawe kubera ko ari umuvyeyi abikubwiye kubera ko ari umuautorité abikubwiye kubera ko ari umuzungu abikubwiye ugaca ubifata uko donc iyo memoire subconscious mind icushize yo cose icakira uko nyene nticagura donc iravyakira rero mugabo urashobora guhindura ivyo bintu bagushize ugashirayo ibintu bishasha rero nuko niko dukwiye guhinduka donc abantu bagahinduka iyo education financiere bakayigira bakiga bakemera ko bategeza guhinduka umuntu akemera icari asize ko nishuye ku kibazo cawe urashobora kubiza kandi oya ni sawa ahubwo ndashaka kumenya ni gute abarundi bashobora kwexploiter donc des ressources naturelles et sociales kugira ngo ama ressources naturelles et humaines kugira ngo dustimulera la croissance économique y'u Burundi urumva aho rero aho niho docha dusaba ro gouvernement nayo kugira kweri ishobore guhinduka bashobore guhinduka kuko corruption iri ihari iratuzingamitse irazingatsa abarundi tuvuga ko turarushe no kumva imyaka yose ubusuma ilifo ko bahinduka nabo nyene kweri bagahindura paradigme yabo kuko badahindutse nta kizohinduka kuko kandi niboro nk'aba poste rero twubusaba ahubwo ko baza baraha abajene bavyumva bakiri batoye muga barya bobo barya nta nintuze bagira nta education financiere usanga umengo sinzi ko hari niyo bagira kuko abarundi benshi ntibasoma kuko abarundi benshi ntibagira de recherche usanga
abantu nyene warize amashuri menshi cyane ugasanga umuntu abayeho nabi kandi uri umuntu wotereza kuba wifashe neza amashuri yawe akerekana n'icuri ugasanga c'est pas relatif ni vyiza yuko guverinoma kwera ico kintu amanutse yoshobora gufasha kugira ngo ishobore korohereza umurundi uwo ari we wese kugira ngo hariho mwo benshi bifuza ko igihugu gitera imbere natwebwe turifuza ko igihugu gitera imbere badufashe rero batworohereza ibintu vyakora ibisyo babigwanye birashoboka iretse novuga yuko usubira baha akazi abantu bananiwe umuntu yarananiwe kubera ko umuha akazi none kandi hariho abandi bantu babishoboye nibahe akazi abantu babishoboye baze baragira basaba bagira ivyo bita application ugasaba akazi bagashiraho amakarifikasiyo y'umuntu kugira ngo ashobore kwakira ibintu vya mwana wa mama bikavaho ibintu vy'ubugenzi bikavaho mugabo bakagira amakritere mugabo n'ikindi naco dusaba rero ni ukugerageza ibintu bebasha vya technology technology nayo nyine bakayigwiza cyane kuko nayo nyine iratuma ibintu vyononekara gose bikaba incontrolable n'amataxi leta nishobora kuyaronka ibihugu vyinshi aho vyatembere kubera kuko amataxi bayakontrola mu kuyakoregita bayakoregita neza bakayakontrola mugabo nkaha usanga ubusuma ari bwinshi cyane muri ayo matagi n'amahera leta itashobora kuyaronka mugo urabona niyo iyo bagerageje harya nk'aya matora bavuga ko yabaye finance par le Burundi n'ibindi iyo haba hari technology naho cyumvira tuguze n'ibisumba nkaya ntuzeye apotre mbaye haganye bavuga ko twoshobora no kugura intuze sikoyi turi hamwe tugageza abarusiya zaziza abarusiya urumva turi hamwe ibintu bikaba control neza bizoshoboka kweri akabazo gasa nuko ariko kanyuma niyihe hole donc uruhara rw'ama acteurs ari différent nka gouvernement ama entreprise privé ama ONG n'ama société civile muri promotion ya développement économique et social y'u Burundi uruhara leta ifise n'ama ONG n'ama société privé mu kunagura iterambere ry'u Burundi donc développement économique et social y'u Burundi ico tubona bakwiye kugira abo bantu nuko erega nk'ayo ma ONG yo nta nayo nshaka no kumva jewe kuko ne bintu vyarundi c'est envoyé par des impérialistes abantu barungitse n'aba impérialistes umu impérialiste hari neza adushakira ntabwo sinumva nayo ma branche ONU n'ibizo za Union africaine sinumva n'igituma tubijamwo c'est pas pour nous si byacu kuko ico bagira bobo no kugira ngo batugumize dara pauvreté ntibashaka ko dutunga kuko dutunze baba bahomvye donc bashaka tugume dara pauvreté tugume tumerewe nabi tugume tubasaba aha ncyangira kijya kintu umukuru w'igihugu yavuze ati ntafashanyo twifuza yuko tushobora gusaba ico genda gikiye cyane ijana kwijana urazi kwa muri kurasaba imisi yose birababaje cyane gose gusaba umuntu kuba utunzwe n'uwundi irifo ko twimenya kandi Burundi gituma navuze ndagira urabo nkibi vyifashanya turiko turabivamwo mbo ibijya vy'intuzeye kuri penal international twarabivuye ngo c'est pas pour nous urabona igihe barukiye bashaka kurungikira nimba ari miprobi nimba mokrobi muri 2015 cyumvira aho Burundi bwabugeze twarasambagurutse gose aho babarungitse ni hehe hari amahoro nta namwe hari amahoro mugo urabona ingene twari tubayeho rero ni amantuzeye ayo masosiyete y'amarundi atarayo hanze nabo nyine bakeneye education kugira badufashe kuko naho nyine usanga zuzuyemwo na guverinoma nyine nkuko twamaze ko kivuga navyo nyine ibintu twikintu tubasaba ikintu dusaba kininiya no kugwanya guverinoma niyo no gusaba la corruption ikava la corruption niyo idupfukamye muntu ze amaboko imugongo urba turacagena muri mwe vya kera ega les impérialistes bobo iyo corruption nibo barabishigikiye cyane kuko bagashaka kudukuma dara misère rero urumva nico navuze nti il faut que tu créer notre propre environnement ntidugume muri environnement
créé par les autres ntitugume muri point de vue des autres turondere point de vue yacu tugendere mu vyiyumviro vyacu bishasha tuve mu vyiyumviro vyaboze vya kera iyo mipfuya l'enfer qui a été créé par les autres tuyivemwo muga turondere le paradis ici au Burundi turondere paradis iwacu kugira ngo ikigo cyacu gishobora gutera imbere abo bantu baguma dugumiza mu bukene kweri bateshwe bate barabingere bashobora kubatuza bakatubisera abashaka kwiko gitera imbere twitereze imbere igihugu kandi ivyo urumva biradekuraje ka twebwe tuba hanze twumvise hari kora ibintu nk'ivyo vya corruption n'ibiki ça nous décourage beaucoup nta muntu acavuga ati nka twebwe ingenda guhenga karoro nk'amadovize tuzana amadolari muga turazana amadolari tubashize nko mu mabanki ukaja gutora wayashizeyo umuntu uze muri banki bakakubwira ngo ntayo dufise kandi twayazanye rimwe na cyumvira nkuko yazanye ni ngorane urumva ni igihugu kiriko kirahomba kandi donc ibintu vya corruption bihombesha igihugu bihombesha umunyagihugu wese irifo yuko bihera kabisa tukabivamwo tukakrea monde yacu nziza le paradis Burundi nka kumwe benshi bagumye babivuga imbere yanje. Aho nyene rero dusa n'abariko barasozera rero nakahe kamo wotera abariko abajejwe ivyo vyose vyotuma education financière ikunda canke abakeneye kuyikora nakahe kamo bobatera kugira ngo bagire evolution de mentalité. Mbo chake ndagatera umurundi wese arakwiye ndabona kubwire urumva dufate nk'abantu bahejeje amashuri urumva bacha bavuga ngo c'est fini birahetse ngo turatsinze rurayi ngo amashuri arahetse non c'est pas fini la formation est toujours continuelle uguma wiga ubuzima bwawe bwose uguma ugira ama formation nk'abajeni kintu bo hari kintu nibagiye kubabwira abajeni donc abari bo bose hariho ibitabo nipfuza ko umuntu wese ariko aranyumviriza nipfuza ko yosoma n'ibitabo bitatu ivyo bitabo ni wabisoma ntuhinduke sinzi ababisomye bose bakagira bose ndiko ndavuga bose no faut pas généraliser mugabo abantu basomye bitabo byarahinduye ubuzima bwabo igitabo ca mbere ni igitabo citwa Rich Dad Poor Dad Le Père Pauvre Le Père Riche igitabo kigira kabiri Robert Kiyosaki igitabo ico nabubwira ko ari cyo gitabo ca mbere nasomye nico campinduye kirahinduye na mindset yani ukuntu nari carahinduye ukuntu nari samse mbona ibintu carahinduye ukuntu nari sanzwe niyumvira igitabo kigira kabiri ni igitabo citwa Think and Grow Rich ico ni igitabo gikomeye cyane gose kikwigisha ingene kikwigisha experience z'abandi ingene bagiye barabaho ingene bagiye baraduga baciye muri education financière nyene ikigira gatatu ni The Richest Man in Babylon hanyuma ikindi nashaka kubwira abantu mu gusoma nico gituma peut-être na system ya education usanga ico ca gatatu vuze ni The Richest Man in Babylon ivyo bitabo kandi biri kuri YouTube ni free donc ni gusa iri sefi ukumviriza gusa ivyo bitabo vyose biri kuri YouTube ukumviriza gusa ivyo rero ni waba ushaka guhinduka uzobisome kandi mu gusoma ikintu no hanura abantu kirazira gusoma pour rire il faut no gusoma pour comprendre donc ivyo bitabo muzobisoma nkaje ndaguhe nk'akaroro nk'ivyo bitabo hari ivyo maze gusoma inshuro 10 fois ndabisoma ndagisubiramo le système ya learn ibintu vyose on prépare la répétition si tu ne répètes pas ntugire ngo wize urashobora kumara pages zibiri ukazimara ku munsi wose pour mieux comprendre kirazira gusimbura urupapuro utarutegereye quand même igitabo ugisoma ngo nakimaze mu ntuzeye gisubiremwo
gisubiremwo nicabasha utagisubiyemwo ntugire ngo nibaza kutazowagitegereye ivyo bitabo nibitabahindura abantu muri ko muranyumviriza ivyo bitabo nibitabahindura ntimuzoba mwabitegereye cyane aho najewe ndafise ico notera ko kuri ivyo bitabo duhera nko kuri ico ca Poor Daddy Rich Daddy curya n'umuyapani Robert Kiyosaki kiravuga ukuntu umuntu wese w'umu entrepreneur cyangwa umuntu wese yifuza gukora entrepreneuria akwiye gufata agakoresha amafaranga donc amafaranga akaba ari yamukorera hakuba ari we ayakorera kinaco cha Think and Grow Rich ni gitabo cy'umwanditsi yitwa Napoleon Hill ni gitabo cyanditswe muri 1937 naco ne kiravuga vyinshi wewe ya developye ibintu 13 muri ico gitabo ciwe vyotuma umuntu atera imbere cyambere harimo le désir, la foi, l'autosuggestion, la connaissance spécialisée, l'imagination, la planification, la décision, la persévérance, le pouvoir de les supprimer, le mystère de la iki nkunda kukivuga yuko ntuze sex transmutation la subconscient bimwe wamyuvuga na cerveau na sixième sens ikindi gitabo wavuze ni do Richest Man in Babylon cyo ndakibabwira naco ico The Richest Man in Babylon ico gitabo naco ikintu kinira kivuga kikwigisha kubika 10% y'ivyo wakoreye nukuvuga amahera yose uronka irya no 9% sayi wawe okay mugabo 10% ni nayo wawe uziziganye zije muri business uziziganye zije muri business no uziziganye ubanza uziziganye hama ni wamara kuziziganya uzozikoreshe zishobora kukwinjiriza amahera zizokwinjiriza ati nabana ba saving yawe nturya abana ba saving yawe no kuvuga ayo mahera uzoyakoresha kugira pour money making money no kuvuga na mahera azokwinjiriza ayandi mu gihe ubona ko atashobora kukwinjiriza ntukorakore ntuyakoreko kandi abantu nivyo le pretext donc le pretext abantu bama bitwaza bavuga ngo duhembwa makeya utashoboye guhembwa utashoboye kubika ayo 10% nubwo uhembwa makeya nubwo woronka difwa umushahara uronka ntuzoshobora kuyabika uko umushahara uterudu niko n'ubuzima utera niko n'amabezu atera duga c'est-à-dire que no kwimenyereza ukamenya kwa 10% niyo yiwawe gusa ayandi sigwawe naba no kugura impuzu kugura ibyo kurya kuriha inzu ubamwo nibiki ayurumva sigwawe nga 10% nayo wawe azokwinjiriza ayandi cyane gose ico naco cha The Richest Man in Babylon tukaba twibutsa yuko ari igitabo cy'umwanditsi twa George Clason ego naco cyanditswe muri 1926 nawe yaradevelopye ayo mateori wari kuravuga harimo gagner plus que vous ne dépensez, investissez intelligemment, évitez les dettes, créez des revenus passifs, gérez vos finances de manière efficace. Hariho rero nandi ma station menshi avuga MPA l'école, MPA daro business. Byose ni bitabo vyiza vyo gusoma. Hama niki ndashaka kongera ko barya abantu igitabo de Think and Grow Rich Pensée et devenir riche cha Napoleon abanyarwanda baragihinduye mu kinyarwanda utumva icyongereza cyo kiri mu kinyarwanda uzo kwandika Think and Grow Rich ni kinyarwanda bana je iki gitabo nagikunda cyane ndanagitunze waje nashima muhira mu rurimi rw'icyongereza naragisomye cyose iteme yanyinjiyemo nijya nakubwiye ivuga ivya sex transmutation aho rero burya twari tugerageje kubacira ku mayanga abantu badakunda gusoma ibitabo cyane ariko gusa nibaza ko ibitari bike twabivuze hama anacre nakaye kajambo reka gasunika rugiyobwira bariko baratwumviriza jewe nabundi ijambo nyamukuru mbwira umurundi wese gutunga birashoboka urashobora gutunga raba barya abantu ibintu bageze urabe ingene batunze urabe ivyo bagira urangene bageze unagurutoke uvuga uti birya urya muntu yagize jewe sinobigira uraba urya muntu ukorera ni wabukorera umuntu usumvye amashuri ni wakora umuntu atageze vuga uti ubu buzima bwanje je ntabwo nemeye ntegeza guhinduka ibintu nteza kubihindura ntegeza kuva muri ubuzima ça c'est pas pour moi uve muri ivyo ugira révolte intérieure iyo niyo ishobora gutuma uhinduke no kuvuga birashoboka ikintu cyose
muga ikindi ntokwibagira namaze kubabwira ugire ubuzima bwa ubuhe intumbero ubuhe objective utabuhaye objective no tuvuga objective vision direction ubuzima bwawe ubuhe vision utabuhaye vision nta na hamwe uri kurava uri kuraja ni nubwo woronka amahera menshi aragupfa kubusa mugo ufise vision iyo vision ibindi byose birashobora kugupfana mugabo iyo vision yawe ntizopfa uyigumeko uvuga uti iriya kuko kandi ugume wiyumvire ugume ico cyumviro cyawe ntagire umunsi urenga utaciyumviriye no kuvuga ivyo wiyumvira ivyo uguma wiyumvira umwanya wose nivyo bizogushikira wiyumvira ibibi bizogushikira wiyumvira ivyiza bizogushikira nico gituma n'amajambo mabi umuntu atakwiye kuyavuga ntukwiye kuvuga amajambo kuko amajambo uvuga mabi niyazokugarukako niba uvuga amajambo y'ubwicanyi nivyo bizakugaruka donc n'ibintu by'ubutunzi vuga amajambo y'ubutunzi meza cyane kandi wirinde ibintu vy'ivyitwazo wacu turakenye ngo wacu ngo turagowe ngo birya bintu navyo no bishobora ngo ibintu vy'amashance uri kuvuga ayo majambo uzoba uriko wiyimbira ikinogo ivyo nyene nivyo bizogushikira murakoze cyane ego Anacre turagushimiye twongera tubabwira ko abantu bashaka gusoma kandi ibitabo bivuga ku by'ubutunzi hariho n'ikindi gitabo cy'umwandisi yitwa Adam Smith cyasohotse mu 1776 cyitwa La Richesse des Nations naco n'ikindi gitabo ciza ku muntu wese ashaka kugira ivy'imicungire yiwe mu by'ubutunzi yoshobora gusoma naco n'igitabo kivuga yuko nyimba ukora akazi k'umuntu ugahembwa umushahara ukwiye gufata amwe ukayabika muri business ayandi ukaguma yakoresha gisa n'ikivuga rimwe na cakindi ca in Babylon ego hamare tukaba dushimiye abantu mwese mwariko muradukurikirana kuri no bonesha kure yanyu ya Télé de la Richesse twongera dushimira nawe Anacre washoboye kutwitaba uno munsi muri iki kiganiro cacu twizira yuko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba absolument nzobitaba kweri karibu cyane ibi biganiro nk'ibirakeneye kuko abarundi barakeneye kumenya ingene bakwiye kuko benshi no kutamenya nukutamenya muga iyo bagiye baramenya bagiye bari informa nk'uko ubuzima bwabo bakaza bariga kuvyo babona boshobora gutunga nta kimwe kidashoboka barya batunze sivyo Imana yabaremanye n'ivyo bagize nivyo bara Bibiliya kuya baragira amasacrifice baragira amadiscipline ivyo ni ibintu tegeza kugira kugira ushobore gutunga discipline sacrifice twenda nkarinda kubwire turashobora gukora amasaha hari bakora n'amasaha 28 canka bagakora amasaha 16 kugira mugabo bakavuga ati aya nzo yakora imyaka 2 gusa bizoba heze nzoba narose umutaye ukuye kugira simbandanye nkorera abari kuko hari ubundi nibara uri kuramutungisha nawe udatunze uri kuramunezereza nawe utanezerewe kubera iki utokwikorera utoraba ingene ushobora kuva muri iyo situation ubu uri mugasho mugantu ntubimenye cyawumvira umuntu no kuja kuri toilette utegeza gusaba uruhusha akosa gasho utegeza gutonda ku masaha yiwe no kurya utegeza kuvuga gutaha utayira kuma hariho nabagukoresha reserve supplémentaire ntibaguhemera kuko haragasho gasupako no kwirevolta ampedo ni ya revolte na myenda babwira singira sindabarambire nivyo ndashimye cyane gose murakoze gose bakunzi ba Télé de la Richesse umutumire yari Anacre Bampema nanje nabashikiriza kino kiganiro yari Blaise journaliste international emblématique Télé nayo ya indi nyene ivuga ku vy'ubutunzi mwe rukumbi ivuga izindi zikumviriza ni Télévision de la Richesse stay tuned kuri Télé de la Richesse n'abantu mwese mufise ivyo mushikiriza canke mumenyekanisha murahawe ikaze kugira ngo mumenyekanishe ibyanyu biciye kuri Télé de la Richesse mwongera mukora ama partage kugira ngo ibiganiro byacu bishike kure stay tuned